Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru uziyagize. Mu mpera za kuno kwezi kwa gatatu kwimirije ngo niho hazorangira umugambi w'igihugu wo kurwanya inzara no guteza imbere uburimyi mu ntara Kamazimbo na Kumoso. Umuhoza bikorwa w'uyo mugambi yifuza ko ivyaranguwe byobandanya bifasha abanyagihugu. Mu makungu kuri uyu wa gatandatu niho hatangujwe inama higira 36 y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Mu vyabakoranije harimo kwiga ingene bonyarutsa ibijyanye no gushinga isoko rusangi yo guhanahana ibidandazwa kuri uyo mugabane. Muraza kubikurikira mu idonido ryano makuru kazi. Kaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata c'ubutungane. Amadosiye y'imanza ngo akwiye kubikwa ku buhinga bwa none kugira ngo yoye gutakara. Iki ni icifuzo cyashyikirijwe n'abashinga amateka muri iyi ndwi higwa integuro y'ibwirizwa rigenga igitabo c'ubutungane muri iyi ndwi. Umushikiranganje w'ubutungane akaba yamenyesheje ko ico gikorwa kiriko kirigwa n'inkuru tubaza Omer Nduwayo. Muri izo mpinyanyuro abashinga amateka baterera ko imanza zobikwa mu mamashine kugira zoye gutakara. Hari imanza nyinshi usanga abantu batsindwa kubera amadosiye yabo usanga yaratakaye. Ashaka rero za umushikiranganje yuko bijya bintu usanga bakoresha inkaratasi mu madosiye. Mu buryo bwa none ivyo kunda ko bashobora kurisha mu mashini mu gihe imanza zitakaye zibwe bakaraba kuzitora mu mashini batarinze guhagarika cyane. Kuri ico kibazo Domine Banyankimbona umushikiranganje w'ubutungane asigura ko ari ico kibazo kiriko kirigwa nubwo buryo butaraboneka. Uyu nawe abaza ku kijanye n'abakorera mu masentare y'intango nimba boronka uburenganzira bwo kwitunganiriza uburyo bukoreshwa mu manza bakira. Turasanga hari kudashirwa mu ngiro kw'imanza bijanye n'uko abashikiriza amanza mu manza z'ivyaha babura uburyo kwiyunguruza, ugasanga urabajije uti ko mutasishashe ni kubera iki abacamanza bakishura ati umushikiriza amanza twamukiye bivanye n'ubwo buryo. Nagomba ngira ko njanishe nako kabazo nyene benya ko bamushikiranganje kuri iyi autonomie de gestion abacamanza cyane ko ndavuga mu masentare y'intango badafise. Nimubona yuko nabo nyene harimo agahatsi uba muri ko bitorera umuti uyubu. Aha Domine Banyankimbona yagiriza abarongo ayo masentare ko bavyingenjemwo nabi babazwa kubijanye n'amahera bahora bakoresha kugira ngo ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bubifate mu ntoki. Hisunzwe intumbero yuko amahera yinjizwa n'abene gihugu yose yojanwa mu kigobe kugira ngo bashobore kuyatunganiriza hamwe. Ibisata vya leta byose bikeneye amafaranga bikoresha bikayasaba. Ni muri iyo ntumbero rero mu masentare y'intango havuyeyo autonomie de gestion. Ingorane rero yaciye iba abari batwara amasentare z'intango barababwiye tivuga amahera mwahora mukoresha ku kwezi muyavuge muyatange kugira ngo ministère des finances abari izokorera ko kugira ibaha amahera azotangwa avuye muri finance ashobore gukontororwa neza. Kubera yo bahora baronka batahora batanga icegeranya yo baronse n'ingene bayakoresheje icabaye bace batanga make hanyuma finance kibahaye nyene. Umushikiranganje Domine Banyankimbona ahamagarira abajejwe mu masentare kuba abanyakuri kugira ngo iyo bakora ikintu gikorwe mu muco. Tubandanye nano makuru abadandaza bakorera mu masoko y'amakomine bahamagarirwa kugiranira amasezerano yo gupanga nayo makomine nyene. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru muri yindwi Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko guha ayo masoko abigenga bituma ibiciro vy'ibidandazwa n'amazu yo kudandarizamwo biduga bigahombya abanyagihugu. Wasanze hariho ingeso mbi yamaze kwinjira mu Barundi kandi tegezwa kuvamo. Aho usanga isoko yiharijwe n'abantu akariha muri komine ibihumbi 40
mugabo agaca kotesha kubadandaza ibihumbi amajana kuvuga iki nukununuza bene gihugu iyo ngeso nshobora kwemera ko ibanda urumva komine itwaye ibihumbi 40 umudandaza nyawe ayidandarizamo aciye ariha ibihumbi amajana 3 kono karorero wa wundi ataye n'umudandaza yibereye ngaho aja gutoza ku kwezi kioski imwe ayikuramo ibihumbi amajana 150 cugwiza no makioski 200 aca banga miliyoni 5 zireye atana kimwe wakoze ariko kubera wabaye muteka mutwe gusa tuba tuti abene gihugu boroherwa nibo dutegezwa gukorera imbere y'abandi ntihagire uguma avuga ngo azojya atarushe bose nibemere babiri ntuguta uko abandi babiri ntuguta kandi nibi vyuko ibiciro biguma biduga vy'ibintu nivyo vyose birimwo none ivyo bihumbi amajana 50 yarengeje ko yahaye wa muntu yirirwa yinwera kayeri gusa atana kimwe yakoze azoyakurahe vyose bice bija ku mutwe w'umwene gihugu aza kugura kuko ayo mafaranga ategezwa kuyisubiza ayisubiza gute ashaduze igiciro tuvuga tuti rero umwene gihugu tumushira imbere muri vyose na hose urya ariko aradandariza muri rya kiosk yahora ayikotesheje nagirane amasezerano na komine arihe ibyo 40 wo hagati avemwo aje gukora ibindi bikorwa birashoboka ko ashobora kwiteza imbere nawe nyene kiretse ko usanga baramaze kuba abanebwe bagiye ivyo batabiri yakuye ni nk'ubusuma ushobora kuvuga ko umuntu aza kuguha amafaranga ibihumbi amajana 240 ingahe yiri waradandaza yabizi ntuguta yacotse we nawe wibereye muhi atana kimwe kurakora komine yitwa ko ariyo yenye niyo kiosk atana kimwe wayibiye ikibabaje nuko numvise ko n'amakiosk bayagurisha akagurisha ama shop ya komine ukazomba ngo yagurisha miliyoni 20 kibanza ca komine nkande indi yaguha ububasha ivya komine bivya komine by'abene gihugu mugabo tureke guha impige abantu bari gukora nabi abene gihugu babahomvye. Turabandanya nano makuru umugambi w'igihugu wo kugwanya inzara no guteza imbere intara kama zimbo na kumoso ugiye kuzosozegwa muri uku kwezi kwa gatatu twimirije mu ruganda rwatunganijwe kuri uyu wa gatanu umuhuza bikorwa w'uyo mugambi ni Damas Ntiranyibagira yavuze ko bifuza ko ibikorwa vyaranguwe vyo bandanya bifasha abanyagihugu Sheira Irambona yarabikurikiranye. Abakozi bakuru bo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi abo mu bushikiranganje bw'ikiga ca leta nabo mu kigiga mpuzamakungu kijejwe guteza imbere uburimyi FIDA bari bahuriye mu ruganda kuri no wa gatanu kugira basuzume ivyaranguwe n'umugambi w'igihugu wo kugwanya inzara no guteza imbere intara za kama za Imbo na Moso. Umunyabikorwa w'uwo mugambi Damas Ntiranyibagira akaba yamenyesheje ko bashimishwa n'ibikorwa bakoze akizera ko bizoguma bifasha abanyagihugu. Umugambi Penesadrem ni umugambi wa leta muri myaka iheze twari dufise intumbero yo kugwiza umwimbu kugwanya ubukene no kugabanya indwara ziva ku gufungura nabi. Iyo leta ishinze umugambi ibizi ko umugambi utangwe kandi ko umugambi uzohera ibikorwa bibandanywa n'abandi bibandanywa nabo nyene babikorewe. Naharuko bamwe mu bakoranye n'uwo mugambi bakaba berekanye makenga bafise ko uwo mugambi ugiye kugagwa batararonka uburyo kugira bahembe abakozi. Nous allons vers la fin de ce projet au 31 mars. Tugiye guheraheza uwo mugambi kwigenekerezo rya 31 ntwarane ariko hariho amahera atarishwe. Bamwe mu bo dufashanya bafashe ingurane mu mabanki kugira bashire mu ngiro amasezerano. Birashobora kuriha ayo mahera kubera amafagitire atarishwe. Tuzobigenza gute? Umuhuza bikorwa w'uwo mugambi akaba yabahumurije. Uwufise facture yujuje amategeko azoriwa. Yujuje amategeko nshaka kuvuga iki ari ibikorwa byasabwe n'umugambi bifise impapuro zerekana ko byakozwe pièce justificative kuko dushobora kuriha ikintu kitujuje amategeko abo bazoriwa. Kwa 31 ntwarane uwo mugambi w'uburimyi n'ubworozi ukaba uzoba urangije ibikorwa waserukiye leta muri urwo ruganda akaba yamenyesheje ko inyuma y'ibikorwa byo kubisikanya leta izokora ivyo ishoboye byose kugira ivyo bikorwa bibandanye bifasha abanyagihugu. Turangiza hano makuru inama igira 36 ihuza abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika iriko iraba kuva kuri uyu wa gatandatu hariya mu gisagara ca Addis Abeba. Intumbero iyo nama ngwijanye no kwongereza inguvu
mu gushyiraho isoko rusange yo guhanahana ibidandazwa na cyane cyane muri iki gihe hibonekeza inkurikizi z'intambara ihuza igihugu ca Ukraine n'Uburusiya hamwe n'ibisirikare vyihagira ubutegetsi kuri uyo mugabane n'inkuru y'abagenzi bacu ba Eho News ba Africa News nako twibaza Lidi Gahimbare. Au moins 35 présidents du continent. Nimiburiburi abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'umwe bwa Afrika 35 no Burundi burimwo bitabiriye kuri uyu munsi wa gatandatu nejo kwimana inama igira 36 y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'umwe bwa Afrika bakaba bafise intumbero uyu mwaka yo gushiramo inguvu mu gushira isoko rusangi yo guhanahana ibidandazwa mu ntango y'uwo mugambi w'isoko rusangi ikaba yabwirizwa kwakira abantu barenga umuriyaridi hamwe no kuba isoko ya mbere mpuzamakungu bikaba vyari bitekanijwe ko itangura igenekezo rya mbere mu kakaro mwaka wa 2020 nyuma y'imyaka 3 uwo mugambi ukaba ukiri ku rugero ruto cyane ariko abawiyumviriye bakaba bifuza kukomeza no kuha inguvu na cyane mu yindi nama yimirije aho abwirizwa ngo kurengera ibatandukanya kubera ko bigaragara ko hari ukutumva ku rugero rumwe uwo mugambi na cyane kubijanye n'uruja n'uruza rw'abantu hamwe no guhanahana ibidandazwa ibihugu bimwe bisanga bifise abantu benshi bakora urudandazwa navyo nyene bidashobora gukwirikirana muri iyo nama yahuje abakuru b'ibihugu bari mu muryango w'umwe bwa Afrika kakaba kabaye akaryo ko kuganira kubijanye no kugabanya canke gukuraho amakori kumbibe na cyane ku bihugu bigikenye cyane notamment pour les pays les moins développés. No kuri iyo nkuru rero duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye rika nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatorokanya eka mbere no kuyatosora ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.